Ni kweli kimweleza badayimoni mutinyi munasenga. Ni kweli iki? N'abamere ibanga. Mutinyi usenga kugira ngo abamere ibanga. Ni kweli iki mutinyi amasengesho? Arabashisha. None kuri uyu mwaka babigeje gute kugira ngo mumubuze gusenga? Matumache muki? Mukaronga. Okay. Mwebwe mache mukaronga muri bande? Kubera iki ndabumva munsi y'umukondo muri ko barakora iki? Ndaharungisa umuriro urengeye bishwarara y'izuba. Ndaharungitse ngaho munsi y'umukondo wicaye. Umuriro urengeye bishwarara y'izuba. Uko abahoka niko natuye nawe kubohoka mu izina. Uko abahoka niko naturiye nabiwanyu batari ngaha kubohoka mu izina. Uko abahoka niko naturiye ibyawe byiza bigushike ko mu izina. Muza tukomeze biganza hejuru. Listen, kuma mbugana n'umwe bagomba gusa kwerekana iri birakora, ariko Imana nikorera umuntu wese afite umutima w'itegura. Haleluya. Nibande bizera ko Yesu ari Imana. Nibande bizera ko Yesu ari Uhoraho. Nibande bizera ko Yesu azoza kudutora. Nibande bizera ko Yesu yadupfiriye. Nibande bizera ko atari uwanye na Yesu. Thank you Holy Spirit. Ndarangije ibikorwa byanyu mu buzima bwiwe. Mumaze kumutesha byinshi, muramugendera mu ndoto nk'abagabo mukamuhungabanya kubera iki mubikora. Iyo muhuza amabanga ziratinya prophecy. Dayimoni ziratinya prophecy kuruta ikintu cyose wibaza. Nicyo gituma umuntu yitwa prophet agira intambara zose kuruta intambara zose wibaza. Kuko maze atinya connection. Mwebwe muramugendera no mu ijoro ndababona kubera iki mugendera mu ijoro mukajyamana nawe. Mutwara mwari mutegeye kumutwara mu zihe nzira? Kuzimu. Okay, ikuzimu kuva ku mutwe kugeza munsi y'ibirenge. Ndahamagaye umuriro wamve mu yera. Ariko steppa tukomeze ibiganza hejuru tuje. Mugawe nanje kumana mu izina rya Yesu. Mukatane mana mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe riravuga. Icyo dusaba cyose mu izina rya Yesu tugihabwa. Kugira ngo impemu mbi iyo ari yo yose ibangamire ubuzima bwanje cyangwa ibangamire umuntu turi kumwe, niyo mpemu mbi ishe mugataha mpemu mbi we sha mugatane sha mugatane sha Data ndakwizeye. Twahamagaye ubushobozi bwa mpemu yera turabubona. Turakwinginze ngo umuntu wese abangamirwa n'idayimoni muri kino kibanza. Iyo dayimoni ishe imuvemo. Idayimoni y'indwara, idayimoni y'ubwoba, idayimoni yo mu muryango, idayimoni isambanya mu ijoro, idayimoni ihungabanya ubuzima, idayimoni icanganya ubuzima bw'umuntu, idayimoni ibuza umuntu gukorera Imana. Idayimoni yose Injili rirambwira ngo izina riruta amazina yose. Icyo ribwiye jewe ngo izina riruta amazina yose. Kibiganza hejuru. Idayimoni ishobora kuba ifise izina, ariko izina turiko turavuga ngaha ni izina riruta amazina yose. Ni izina rikomeye kuruta amazina yose. Ni umugabo akomeye kuruta abagabo bose. Ni umuganga avura kuruta abaganga bose. Ni umwami agaza kuruta abami bose. Ni umuntu arashoboye kuruta abashoboye. Kibiganza hejuru nawe. Data yakora ku ngoma ariko zica mu kutamenya k'umuntu. Mana yakora ku ngoma. I pray lambrebo simbraga lebrekingele brahaza. Idayimoni yishije munda ku mugongo, mu gikiriza, ku mutwe. Iyo dayimoni yomoke. Dayimoni nta mwanya tubafiseko twaje kuvuga Yesu. Ngeneye kumva ahari dayimoni yose ikome ndurugendo. Rimwe kabiri gatatu. Kome ndurugendo. Misina.
tugumize ibiganza hejuru. Anyway you are malenzo ari umuntu nga abahita gute Muntege. Okay, ari umuntu ategwa cyane aho bita muntege yaba yumva ikintu nga aho bita muntege. Okay, great. Mama, Mungu ni mwaminifu. Mungu atatusaidia si wote. Imani za kutufasha twese. Imani bizera kuza kutufasha twese. Igihe ariko ndasenga mwingi ariko arambira ngo Joshua no mubanda ni kurasengera abantu ari umuntu abangamiwe na kino kintu. Icyo kintu rero ari igihe gifata cyane kugeza aho ananirwa no kugorora ukuguru akaca yumva yuko umengo no gutambuka. Yowe. Okay, tugumize ibiganza hejuru. Mandrigo sale grahaya. Kuna maana naona kuna muda unakaa unataka kutoka chini mguu na bana mpaka unajibana hivi. Inapiga wakati. Lakini kuanzia leo alitaongezeka kurudia in the name of Jesus. Braba boss, wait. Tukumize ibiganza hejuru. Okay, tukumize ibiganza hejuru. I love Jesus. Lakini Mungu ambaye anakugusa hapa, atagusa hapa tu. Ananiambia kama atagusa na estoma yako iko na matatizo. Estoma yako iko na matatizo. Akane professor Sambare. Masubra hada la brahad. Wakati nilikuwa nasimama hapa, tuanda anachanga tumugeni. Igihe nari magazenga, Imana ngiye ngo Joshua sina kumukora ko gusa uyu muntu wakazibereye ararushi arabara cyane kuri estoma. Ndio ba. Apana estoma tu. Kiretse aho ari giye umva no mwakuzo sikuri. Ndio. Professor okay. Maza la brehele na kurusa. Ushirikiza hiyo. Vuga wewe umeze mwizi na jaji. Ndabona ko mu mwanya wo gutangura. Ejo kubera ko bamaze kumenya gushira kwigisha. Zo kwigisha bitamira gutacuma ngire n'itanu. Cena bura kwigishiriza mu guhishura. Kuko abantu bakeneye kumenya amakuru yabo. Erega Imana izo kubwira, birizo kugira ngo umugore mwiza ava kuhoraho. Ariko nizo kubwira izina ry'umugore. Profeta zo kubwira izina ry'umugore. Ego. Birizo kugira ngo uzoheza kuri ko amaboko yawe ariko mu bugico zo kugira ngo akazi keza ukora akakorohereza naka waruzi ko ari abantu bari ko mapilote uno munsi bari ko abamanizi kubera ko atigeza nonga direction atagenda kwiga bitari bibi oto tuzogira umwanya amen tumize biganza hejuru. Jehova Imana ya Israeli arakukijije ako kuguru izo sura kandi kubabara ibyo birahandi Baba bosize baba Kinyume na mzigo wa kushingo, Imani inanihangaza. Unaona ushobora kumva umengo hano kisha unasikia panazunguka kwa ndani kwa tumbo, unasikia na tumbo inaburudika. Ndio. Leo njoo shetani kwa tu. Buga amena na Mwami Yesu. Muvuge Mwami Yesu. Nasi Mwami Yesu. Mwami Yesu. Kora ku buzima bwanje. Kora ku buzima bwanje. Kubuzima bwanje, kara kubuzima bwanje, kara kubuzima bwanje, kugira ngo ikintu cyose kidahesha Imana icyubahiro kindekure, ngo indwara indekure, ubwoba bundekure, ibibi byose bindekure, mu izina ibiganza byawe hejuru. Amacupa basaba kwicara n'ikaba yiteguye. Ndasenze mu izina rya Yesu. Ikintu cyose kibangamiye ubuzima bwawe kure cyawa ngisubire kubona ko kundi kubirangira ngo icyo saba Joshua tuzokubera kuri in the name of Jesus. Ejo ndabona mazoza ndacagendera ngaha ariko Imana ikambira ngo Joshua ariho atmosphere y'umuhere mundi yakabure kubibangamira umuntu nande akabangamirwa n'ibindi yakabure. Who's the one? Ni wewe agacupa karase kukareka kuva ndoto ile profesima ngira ngo bado Joshua kuna mtu pombe akila ngagenda hali amwe mu yarakambira saidio le mtu pombe iyo mwe mumbi igomba kukureka bariko bavuga eko urumva kukeneye kukayo ndakenda bya ariko byaranani tushirira za hejuru vuga ngo ivyana ni abantu Yesu wacu iramoyo
baza mugenzi wawe Yesu wawe arabishoboye. Mwishure mubwiye ko arabishoboye. Kugira ngo duhamagare Yesu arabishoboye. Kugira ngo Yesu bohora uyu muntu, bohora uyu muntu, bohora uyu muntu. Tukomeze ibiganza hejuru. Iyo mpamvu y'akabari kundaganda bw'izina. Iyi mpamvu ifise imizi imyaka myinshi ariko birahiza. Kuko ugiye kugira inyota y'amazi atari inyota. Icyakabiri ugiye kugira inyota y'amasengesho, inyota y'amasengesho kuruta uko wahora wumva inyota y'inzoga. Birashika ukagerageza amezi ariko umeze n'abiri atatu ugasubira kunywa nabi kurusha niyo ngora. Ariko ubu ntunagerageze kuko ntuzoshobora kumenya n'iwanyu uzodawa kugeza aho inshuti gituye. Ndabona nawe vuze ko mbonye nawe ni yawe mbonye. Ndabona nawe mwizina murashobora kwicara gusenga